umuntu ndi wati utegeza kuduzwa mugabo biragusaba kugwana kandi ukanesha. Ibijanye no kuduzwa mu nyumvirize neza si iby'abana bo mu gakiza. Cyo tuma ngomba ngabwire izi ntambara zo mu buryo bw'imwe ziguhesha kuduzwa. Aho ushaka gushika hano hantu nta kuduzwa gushoboka atagutsinda intambara kwa habaye. Urazi ibijanye n'intambara zo mu buryo bw'imhemu abakristo n'ishengero kubera kudakura twazishize mu bijanye n'umuntu atarabohoka. Ibisi bijanye no kubohoka, ibisi bijanye n'imhemu mbi ugwana kubikugora kubikunaniza, si imhemu mbi zikugwanya kubera uravyumva ivyo wabayemo canke karande n'ibindi. Ariko ndiko ndavuga kugwana n'abategetsi, kugwana n'imhemu apana mu nyumvirize neza zigwanya abantu ku buzima bwabo, mugabo zigwanya mu nyumvirize ibihugu, zigwanya amasosiyete, zigwanya imiryango, zigwanya uburere. Uyu mudayimoni ariko aragwanya Daniel n'umudayimoni w'akarere. Imhemu mbi zigwanya uburere, zigwanya ibihugu, zigwanya imiryango, zituma kominote y'abantu iba mu kuzingamikwa, iba mu buretwa, mu buja, atari kubera gusa ikintu umuntu yakoze, mugabo imhemu iganza akarere. Ishengero twigishwa ibijanye n'aya mabanga, aricyo gituma impact zacu ziri limite ahantu hamwe. Uwari wese ashobora kuvyuka akaza gafata ingingero yose ku ishengero, umwese ashobora kuza gafata ingingo ashatse ku buzima bw'iwabo. Uyu munsi abantu bambere bamerewe nabi n'abana b'Imana kubera iki? Kubera kutamenya gukura, kuduga amagrade yo mu buryo bw'imhemu ngo bagere aho baganza nk'aba gouverneur spirituel. Imana yafise inzira icishamo umuntu wayo igihe cyose muduza. Muri izo nzira sinorangiza navuze inzira y'intambara zo mu buryo bw'imhemu uteza kugwana kubwo kuduzwa kwawe. Bwira umuntu ndi wati utegeza kuduzwa mugabo biragusaba kugwana kandi ukanesha. Ibijanye no kuduzwa mu nyumvirize neza si iby'abana bo mu gakiza. Ibijanye no kuduzwa bamwe kumbure baca bumva kuduzwa mu mafaranga, kuduzwa mu bindi binabiriya, ariko je ngiye kuvuga kuduzwa aho Imana igushira mu kibanza itegekana nawe. Aho ngiye kubugura amaso murabizi yuko iki ni gisirikare. Iyo ndabigisha sindabigisha nk'abakristo basanzwe, ndabigisha nk'abasirikare, ndabigisha kugira ngo umuntu wese nuwo tutazi izina mu ishengero ariko mwijuru bamumenye ni kuzimu akamenya. Narababwiye yuko uyu ni umwaka Imana duhaye wo kumenyekana mwijuru ni kuzimu. Ivyo mwisi ntavyo nitwararitse nta nico binavuze, ariko mugabo birandaje ishinga kijuru rikubaha, kijuru rishigikira intambuko zawe, kijuru rikorana nawe, kijuru ribana na, kijuru rikwitiza mu gihe gisa nk'iki kugira ngo rishitse imigabo n'imigambi y'Imana hano mwisi. Ariko harahandi hantu nkeneye kuba kumenya ni mu bwami bw'umwiza. Muragiye kuba celebre, muragiye kuba populaire mwijuru, mwongere mube populaire nikuze. Aha mwisi ntaco hambwiye, ariko nta muntu yabaye populaire mwijuru, yabaye populaire nikuzimu atamenyekana muri ino. Bamwe bagwanira ivyo ngaha birazimbutse cyane parapo y'ivyo mu buryo bw'imhemu. Cyo tuma ngomba ngabwire izi ntambara zo mu buryo bw'imhemu ziguhesha kuduzwa. Aho ushaka gushika hano hantu nta kuduzwa gushoboka atagutsinda intambara kwa habaye. Kubera ko Imana ipemeta intambara, kubera ko Imana yemera ko duhura n'izo ntambara, kubera ko Imana muyivurize neza yemera ko Yesu ntiyigeze asengera ishengero canke abigishwa biwe ngo Imana ibakure mu isi, ariko yavuze ngo ubazigamire muri nta program Imana ifise yo kukwihutisha kugukura mu isi, ariko yarajwe ishinga nuko hano muri no si ubwami bwayo bwima biciye muri wewe. Daniel 10:13 Segaba ubwami bw'Uperesi yamaze iminsi 21 andwa. Hano si Daniel munyumvirize neza ariko aragwanywa n'imhemu mbi zisanzwe. Urazi ibijanye n'intambara zo mu buryo bw'imhemu abakristo n'ishengero kubera kudakura twazishize mu bijanye n'umuntu atarabohoka. Ibisi bijanye no kubohoka, ibisi bijanye n'imhemu mbi ugwana kubikugora kubikunaniza, si imhemu mbi zikugwanya kubera uravyumva ivyo wabayemo canke karande n'ibindi. Ariko ndiko ndavuga kugwana n'abategetsi, kugwana n'imhemu apana mu nyumvirize neza zigwanya abantu ku buzima bwabo, mugabo zigwanya mu nyumvirize ibihugu, zigwanya amasosiyete, zigwanya imiryango, zigwanya uburere. Uyu mudayimoni ariko aragwanya Daniel n'umudayimoni w'akarere. Singiye kuvuga namwe abadayimoni bagwanya ubuzima bw'abana b'abantu, ndiko mvugana namwe uyu munsi nifuza kubasangiza imhemu mbi zigwanya uburere, zigwanya ibihugu, zigwanya imiryango, zituma kominote y'abantu iba mu kuzingamikwa, iba mu buretwa, mu buja, atari kubera gusa ikintu umuntu yakoze, mugabo imhemu iganza akarere. Amwe mu majambo twajabuze aho tugiye kurengana ivyacu, mugabo tuje mu guhangana n'ibihanze uburere. Daniel yavuze ngo ariko Segaba
segaba w'ubwami. Ntavuze ngo idayimoni irangwa twama twagize attack diabolique, ivyo nibisanzwe. Mugabo hano Daniel arikagwana segaba w'ubwami, kubera ko na Daniel nawe ugwego ari uyu segaba w'ubwami ntagwanya abari bose, ntagwanya abakristo bakiraba, ntagwanya abakristo bagikizwa. Uyu segaba w'ubwami agwanya abo nita aba gouverneur spirituel, abimana izeza amabanga apana yakabanza gatoya canke yikibanza gitoya, abimana ihama destiny yo kwinjiza ibihugu, yo kwinjiza imiryango mu vy'Imana ategura ubuzima bwabo. Hano Daniel ntiyabayeho, munyumvise neza, Daniel ntiyabayeho agwana ibimuhanga we ku giti ciwiwe. It was not personal, ibisi ibintu vyo ku giti c'umuntu, ariko ibi nibijyana uburevuga ngo burere. Gouverneur aratandukanye na nyumba ku gouverneur atwara intara, uboho batwara intara zagutse. No mwisi y'imhemu hariho aba gouverneur spirituel, abo rero nabagiye baratsinda intambara zo ku rwego, munyumvise neza, z'imiryango y'abase. Ubwo n'urwego rwa mbere. Imana ikirahamagara Gideon, iramubwira ati Gideon, icyambere ubwiza kubanza gukora, genda ubanza usangangure igicaniro cyo mu nzu ya so. Ivyo muranda bigisha vy'ibicaniro, umviriza, tubanza guhera mu miryango tuvukamo. Umwansi, Yesu avuze ngo umwansi wanyu azoba uwo mu nzu yanyu. Ibibuza umuntu kuduzwa ibiva handi, ihera ubwa mbere na mbere mu muryango avukamo. Mugabo kandi ubwiza kuva ngaho ukaja, munyumvirize neza, aho igisekuruza c'umuryango wawe kigarukira. Iyo ni nivo ya kabiri. Mugabo inyuma yaho ucuja mu rwego rw'akarere. Imana ihamagara Aburahamu iramubwira ngo va ubwa mbere na mbere mu gihugu cawe, va mu muryango waso, va no mu nzu yaso. Ni ibintu bitatu Imana kiramubwira. Mugabo inyuma y'ivyo yace yinjira mu rugezo aho, munyumvirize neza, abera umugisha amahanga. Ico niko ndavugana namwe, ni ikintu kigiye kubafasha, munyumvirize neza, kutabera umugisha umuryango uvukamo, ivyo biri hasi. Kutabera umugisha abo mupfana ibintu, ivyo biri hasi. Kutabera umugisha abo mu gihugu cyawe, nivyo navyo ntibihagije. Kubera umugisha amahanga yo mw'isi. Segaba w'ubwami bw'Uperesi yamaze imisi 21 andwanya. Ini resistance tugira, nimba ukeneye kuduzwa, hari resistance y'akarere, hari resistance y'uburere, hari resistance y'aba basegaba b'ubwami, hari ubwami bw'umwiza kandi bafise abo bakorana. Paul yanditse avuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko n'abakuru, they are territorial commanders, n'abantu bahawe kuganza uburere. Kandi murabe kino kintu, izi ngezo zizi ntambara ndiko ndavugana nawe, singezo bimwe bababwira muri kino gihe bababesha abatazi amabanga y'ivy'imhemu ngo twabushobozi bwose muri Kristo Yesu. Daniel uyu muntu yarakomeye, mugabo yarungikiwe ubufasha. Aha n'ahantu ateza kuza ubufasha buvuye ahandi hantu. Yesu ageze hano hantu, zaransa senga isengesho ritari ryo, haravuga ngo data, nimba biguhimbaye kino gikombe kindenga, biri ijambo ry'Imana rivuga ngo acariga vati ntibibe nk'uko ndabishaka, bibe nk'uko wewe ubishaka. Yani ku rwego rw'akarere canke k'uburere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imurungikira abamarayika bamwongera inkomezi. Izi ni intambara tutagwana turi twenyene, izi ni intambara tugwana dufise izindi nteko zivuye mu bwami bw'Imana. Magato ya Mariko 5 ku murongo w'icumi, Mariko 5 ku murongo w'icumi. Shise shaka uno murongo kugira ngo ndabatawuze ibijanye n'intambara mu buryo bw'imhemu y'akarere canke y'uburere. Ini daimoni aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri ico gihugu. Idayimoni yari yafashe umuntu yaba mu masenga, ntaco bari bagishoboye kumukora. Uno muntu ivyo bamubohesheje vyose yarabivutagura. Uyu muntu yari afise kuboko ku rugezo rwo hejuru, ariko imhemu mbi ibonye Yesu ari kure, iramusanga namubwira ngo mwana w'Imana nzima, ntutubabaze kuko igihe cyacu kitaragera. Ngo kuko iyo daimoni yari ayirukanye muri uwo muntu. Mugabo araba ku murongo w'icumi, iramwinginga imusaba ko atoyirukana muri ico gihugu. Yavuye mu muntu, mugabo igume mu gihugu. Yavuye muri wewe, mugabo igume mu muryango wawe. Yavuye muri wewe, mugabo igume mu runganwe rwawe. Yavuye muri wewe, ariko igume muri quartier yawe. Iki nico mwita imhemu z'uburere. Ishengero ritwigize twigishwa ibijanye n'aya mabanga, arico gituma impact zacu ziri limite ahantu hamwe. Uwari wese ashobora kuvyuka akaza gafata ingingero yose ku ishengero. Umwese ashobora kuza gafata ingingo ashatse ku buzima bw'iwawe. Uyu munsi abantu bampere bamerewe nabi n'abana b'Imana. Kubera iki? Kubera kutamenya gukura, kuduga amagrade yo mu buryo bw'imhemu ngo bagere aho baganza nk'aba gouverneur spirituel. Ngira umuntu ndi weho kuti Imana igukeneye kuba segaba w'akarere. Izi mhemu z'uburere ndashaka kudishira munsi y'ibirenge vyacu. Biragoye ko aba papa tubabona bariko barakizwa, biragoye ko imigango itababa, biragoye kuko aba batandukanye n'ajya amadayimoni yagize kwita imigango mikuru yashinzwe n'aba gouverneur spirituel, aba bakorera mu bihugu, abakorera mu masosiyete, abakorera mu burere butandukanye. Ugasanga umuntu ubuzima bwiwe womengo hari ahantu adashobora kurenga. Nimba wamubiro tuva ugera aho hantu, ivyo birarenze kuba ya daimoni muhangana gw'iki wawe, ni muhemu z'uburere.